uno munsi rero nkaba nshaka gutanga inyishu ku bantu bose bagiye babaza ngo mbega kiriya kintu bita ngo plafond salarial, iriya fair play financier, buriya bukene Barcelona ivugwamwo. Biriya bintu vyirirwa bivugwa ngo Barcelona ngo ivyo kwandikisha ngo vyifashe gute, kubera iki vyama bivugwa kuri Barcelona, kubera iki vyama biturana kuri Barca, kubera iki ico kibazo ca Hama ari ca Barca kwandikisha abakinyi, kwandikisha abakinyi muri Barca cama ari kibazo. Hari abantu benshi babishakiye insiguro. Uno munsi rero ndashaka gusigura ino parti ya plafond salarial. Kiriya kintu, iriya plafond igonga, kiriya cuma kigonga Barca mu kuvuga ngo baguze umukinyi bananiwe kumwandikisha. Buriya rero mu buzima bw'imigwi, mu buzima bw'abakinyi, mu buzima bw'amafederation habaho ikintu citwa plafond salarial. Ico bita plafond salarial no kuvuga iki? Ni maximum y'amafaranga ekipe itegerezwa kudepansa mu byo ihemba abakinyi ishirigwaho na La Liga canke ishira hamwe kanaka riba ribayoboye. Bigamije iki? Biba bigamije rero gukingira imigwi ko itoja mu madeni canke mu madepanse muri kazoza bisanga vyarabaye murengera ku buryo basanga gutunga iyo ekipe bitagishoboka, ugasanga ekipe yaragiye irazimanganye amazima yonga iragiye akagirira. Plafond salarial rero nayo mafaranga babashiriraho bakavuga bati yamara turavye ibyo mwinjiza nibiki ekipe itegezwa guhemba ibingana gutya. Eka ndabakarere ndabitomora. Dufate ko nka ekipe ya Real Madrid ivyihemba vyose bigwa mu mafaranga imiliyoni 500. Iyo bavuze ati byo bahemba byose bigwa mu miliyoni 500, bisigura ko Barcelona itanga ku bakinyi no ku bakozi bayo, dufata abakinyi amafaranga ikayagabanganya ku buryo akwirana ni miliyoni 500 kuri sezo. Nyimba Mbappe bazomuhemba miliyoni 30, Lunini agahembwa 3 ku mwaka, uwundi naka muga bigateranywa bikagwa mu miliyoni 500. Nukuvuga baba baharuye imishahara, prime mutanga nariya mafaranga yose ajanye n'ivyo guhemba. Rero iyo ayo mafaranga mwamaze kuyagabanganya mu bakinyi bigakwira imiliyoni 500, hanyuma mukagura Rashford na Karole kuri Barcelona, vyarakwiye mwemeranije na kuko mukinya negosia ku nyungu ziwe, ntarabi vyiwanyu kuntu mu bihemba hari, mukaba mwaramwemereye imiliyoni 200. Nukuvuga mwebwe nka Barcelona murungika muri La Liga abo liste y'ivyo mufise, abo mufise uko mubahemba, yo yikaverifia ko bitarenga miliyoni 500. Iyo isanze rero mugomba mwaregistre mushiremwo mwandikisha umukinyi twa Rashford, mwamwemereye izindi miliyoni 200, La Liga ibiheru igasanga zica ziba 520, aho ichikasa iyo transfer ikavuga ngo banza mutunganye dale interne ku buryo biza gukwirana ni miliyoni 500. Niyo rero Barca ikigenda ikaraba umugabo yitwa Ter Stegen mu bitaro, ikaraba ko mu mezi 4 azoba ahari, isanze idahari kamukura muri liste y'abihemba, ikabanza igashyamwe Rashford. Nyimbi vyahembwa vyakwirana na 3, ukuyemwe umushahara wa Ter Stegen
uculibera espace y'abakinyi batatu mu byo muhahimba bice bisubira guhura na 500,000 na karorero aho La Liga icibabwire ngo ni mwaregisa canke nyimba Inigo Martinez yasohotse espace asize ishobora kongerwamwo batatu muca mu ba registre donc kiriya kibazo cyo kwandikisha abakinyi imishahara bijya dora twumva ngo biranse yuko babandikisha bihuriranye neza nibiba bikwiranye nivyo Barca ibimaze guhemba Reini gasohotse mukandikisha dufate nka Chesney ivyo biba birange habasigayeho mukura ikindi gihengeri cyo kwandikisha Joe Garcia aba baruni aba basore nka Rashford gutyo mugenda mu create iyo espace La Liga rero nuko ibikontrola ikagenda ikarondera ikabiharura neza igaci basubiza inyishuti yamara izi miliyoni mwonge yiko zica zirenga ko miliyoni 500 ariko bikwiranye ica yemeza iyo transfer sino ntivyemera icivuga ngo reka tubikureho mugende murondere iyo mukura espace yindi yo kwandikisha abo bakinyi iyo rero ufise nk'abakinyi 8 bashasha bajana dufate nk'akarorero ubu ubagabura imishahara umwe azobara miliyoni 5 ku mwaka undi 8 ugasanga bose bagwa nko mu miliyoni 40 kuri zimwe nk'amajana 5 na karorero hariho iyi plafond arawusanga ikipe yemerewe guhemba ibihumbi miliyoni 300 naho nyene bigenda ari uko nyene ucuronderamwe espace miliyoni 40 nyimba ari ivyo sohora nyimba ari kontra zaheze nyimba ari wavunitse azomara igihe kinini uyo uburenganzira burabaha ko yuko uyo aca baravuye gushika igihe gushika aho azogarukira rero ivyo byose bikagenda bitunganywa muri ubwo buryo nuko rero biba bimeze bararaba rero yuko za miliyoni 40 zijanye n'imishahara wemereye bamwe 8 bagiye binjire zitarenga kuramwe miliyoni 300 na karorero canke miliyoni 500 bihurirana birenze La Liga ngaho icivuga ngo oya iyo role rero ya La Liga ijejwe gucungera ubutunzi bw'imigwi ko buguma buri stable ko biguma bitunganye neza ntibize bikore ku migwi muri kazoza ivyo rero bibarinda kuja mu madeni y'umurengera amadeni utazoshobora kuza kunanirwa kuriha kumbure amadeni wakuye mu mabanke hanyuma banki cifata ingingo yo kuvuga ngo ino ekipe ya Barcelona ntishobora kubandanya kino umupira canke ino ekipe ya Real Madrid na karo ekipe yari yose mu gitarari hano madeni turayihagaritse ibaze namwe bigiye kuba aho ekipe ihagaritswe tukabona Barcelona ngo yazimanganye kubera ko yananiwe gukontrola ikintu nk'ico La Liga rero mube muyishimira ko ifasha imigwi kuza gukontrola ivyo biharuro vyose kugira ngo bigume ku rutonde gwiza ayo ma transfer ayo ma inscription y'abakinyi vyose rero bigenda biva muri La Liga bibwirwa imigwi ko bategezwa kubiharura neza kuneza y'imigwi kuneza y'umupira w'amaguru Barcelona rero kubera iki ari cyo kibazo cama kiyivugwa ko yonyene ibi bibazo tutariga tuvyumva muri Chelsea tutaravyumva muri Real Madrid tutaravyumva muri Zanuze buriya Barcelona mu myaka ya 2018 19 17 gushika 21 yaragize ibibazo bibiri bikomeye umuprezida yitwa Bartomeu n'umuprezida yasesaguye cyane gose ubutunzi bwa FC Barcelona burasubira inyuma cyane gushika ivyo biharuro byose byagiye gupanguruka muribuka Neymar asohoka hinjira miliyoni 222 n'umugabo yazikoresheje nabi cyane ni gute mu gukoresha neza ubutunzi bwa ekipe harabamwo bimwe byo kuvuga ngo ninjije umukinyi ayo namuguze ariko sinihenze ariko muribuka ko Barca yagiye kwihenda kuri transfer y'uwitwa Philippe Coutinho
nawe ubaza kugura umukinyi miliyoni 160 na umukinyi agacaza agaflopinga nk'uko Coutinho ya flopinze muri FC Barcelone. Ariko hambavu yaho n'umukinyi utanze kamahera menshi yarakiri na muto mugabo kubera flop yiwe hageze kumusohora ntushoboye no kugarura na makeya muri ariya yose n'amafaranga rero agiye akagirira agiye amazima yumva. Ibyo rero n'uburorero bwabaye ku bakinyi benshi cyane muri iyo myaka harabaye gutagaguza amafaranga. Aho rero tuvuze ayo bamuguze nayo bamuhemba baba bashitse ko menshi cyane ariyo bya bindi by'amaplafo yagiye aduga iyo plafo salariale ku buryo usanga igihengeri cyo kwandikisha abashasha muri Barca cyuzuye kare byuzuye hakiri kare ku buryo nawe yagenda arasohora iyo mishahara mugabo utinjijayo ayagarura yo wari waramuguze caguma ari kibazo mu butunzi bwa FC Barcelone. Bagiye bagura bitwa ba Arda Turan bava muri za Atletico Madrid bamunyuma bagiye kugura umuntu nka uyu mugabo muri Atletico Madrid Antoine Griezmann miliyoni 120 uwitwa Ousmane Dembele yaguzwe imiliyoni zirenga 130 ariko yasotse ko miliyoni 50 gusa uyo wewe ntiyanatanga n'umusaruro. Hagiye araza abakinyi b'abanyabrazil bari abakinyi ba Malcolm abakinyi benshi cyane Barcelona yagigura ntibage Andre Silva abakinyi benshi cyane muri iriya myaka abakunda FC Barcelona ndazi muri ko murabona uburorero bw'abakinyi abitwa ba Melo Philippe Melo abakinyi benshi Barca yaguze ntibatanga umusaruro bagaca basohoka atanico Barca ibindijeko. Ivyo bintu vyatumye Barcelona yinjira mu kibazo cy'ubutunzi kidasanzwe. Benshi rero bakavuga bati umupresident yitwa Bartomeu yabereye ikibazo FC Barcelona yayibereye ikintu kidasanzwe nyimba hari ikintu witwa Laporta arikagwana naco atabaye intambamye yacu nico kintu c'ubutunzi bwasesaguwe. Rero muri ico gihe uwitwa Bartomeu yari afise umugwi urabona nk'abitwa ba Nelson Semedo arakoze cyane Hafsa aba bose bari baraje ntibashoboye gutanga ivyo bazaniwe ugaca usanga basubiye gusohoka basubiye gusohoka utabakuyemwe amafaranga. Ariko kandi naho winjiza uwa makeya omwe ivyo wahora uhemba Coutinho ivyo wahemba Semedo ivyo wahemba Arda Turan akanda sohotse utamugaruje ko amafaranga ubundi n'ubundi uragaruka ukabimuhemba bica biguma rero ikinogo cuzuye uko nyene gushika no munsi Barcelona cagogwa niki nikibazo cyo kuvuga ngo gushiramwe imishahara mu binogo vy'abahahora kiguma ari kibazo. Niyo mpamvu igomba kwinjiza batatu La Liga ikababwira ngo munde kuriyo guhemba miliyoni 500 kandi hano espace mufise ni y'imiliyoni 200 zonyene kandi ugasanga yoyo bashasha yagomba kubahemba nk'imiliyoni nk'ijana dufate kababwira ronderaho mukurara ikinogo muri za zindi murekuriwe guhemba miliyoni 500 kugira ngo bikure kagira busohoye bigahura uko rero bisaba rero yuko Barca yisununura mu butunzi ku buryo ivyo byose La Liga igende ibikalkira neza. Ikindi kibazo Barcelona yahuye naco ni kibazo cha COVID-19 myaka wa 2019 2020. Murazi yuko haje abitwa ba Arturo Vidal nta muntu yonyibutsa ngo basohoka ngo Barca yabakuye mwangahe. Ibi byose byari ibibazo bidasanzwe. Rero uwitwa equipe yitwa Barcelona muri 2019 2020 yagiye kugongwa rero imaze kwinjira neza muri ico kibazo cyo gusesagura ubutunzi bivuye kuri President Bartomeu. Haje ikintu cha COVID-19 cyaje kugonga FC Barcelona kiyigonga mu yindi kote y'ubutunzi yahora ikuramwo. Uriya mwaka Barca yamaze itaronka resource itaronka amafaranga yahora ikura mu mastade naco ni kintu cagiye kuyikorako cyane ni kintu cagiye gukora kuri Barcelona cyane kubera ko ayo mafaranga nayo kumbure yari kuza akuzuriza hahandi Barca
yahombesheje amafaranga menshi gura abakinyi ntiyagire umusaruro batanga, kuko iyo abakinyi batanze umusaruro petetre muragenda mugatwara ibikombe bikinjiza amafaranga mukagaruza yani nta ruhombo biba birimo. Ariko kandi hari ico bita resale value. Resale value nukuvuga niyo umukinyi bitamukundiye kubera imyaka yiwe, ariko ubufisa akantu gashobora kugaruza makeya. Iyo rero we wihenze mu kumugura umusubije ku isoko, abandi ntibihenda kuko uba wamutanze ko menshi kandi wabona ariko akina neza. Mugabo ugasanga by'ukuri wamutanze ko amafaranga atamukwiriye, ariko ageze iwawe ntiyanakina neza ku buryo ku isoko hari umuntu ashobora kuza ngo aguhe n'igice. Muribuka ba Kutinyo yarabatiye birangira nyene bidakunze ko ya valere yabo bihura n'ivyo yarike. Covid rero iri mu bindi bintu byakoze ko cyane Barcelone, kuko iyo atabafana bari mu kibuga nta mafaranga yinjira, ariko na bya bindi bya ziriya ekipe za Barca za Real Madrid zinjiza n'amafaranga menshi mu byo bita tourisme, kuvizita amastade yabo, kuvizita amamize, ibyo byose byaba byahagaze. Ico naco cyayihombesheje amafaranga menshi cyane ku buryo Barcelona iri mu bibazo by'ubutunzi bivuye muri izo mpamvu zibiri. Hari imwe bari basangiye ari benshi, uraze ko no mu yindi migwi ico cyabakoze ko cya Covid, ariko iyo mpamvu yuko hari byasesaguwe cyane mu myaka y'inyuma ku buyobozi bwa Bartomeu, byo nabyo ntivyari bifise uko vyosubirizwa mu kigega cha FC Barcelone. Ibyo rero biracabagonga. Hari umunywanyi nibuka ko yari yaradusavye kuzomubwira ikijanye n'ico kintu cy'ubutunzi muri FC Barcelone, naco nibaza yuko tukimwishuye neza uko tubishoboye.